Ishengero Minevamu ryifadikanije na Reverend David Saki ava muri Amerika arongoye umuryango Jesus Heals Miracle Campaign bari mu minsi 3 yivugabutumwa. Bishop Peter Barinzigo arongoye abapastori mu ishengero Minevamu mu Burundi no kw'isi avuga ko ibi bihe vy'ivugabutumwa ari bihe vyo gusarura kubera ko Yesu agiraze kandi kuri bo n'iteka ryo kuzana benshi kuri Kristo. Bwa mbere nibihe byiza nibihe byo gusarura kubera ko Yesu agiraze muri Matayo 24 ku murongo wa 15 havanga ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo maze umuheru uzocuza. Rero dutezwa kuvuga ubutumwa kugira ngo Yesu aze, kandi Bibiliya iravuga ngo ni itegeko yaduhaye ni mugende mubwira abaremwe bose ubutumwa, uwizera akabatizwa azokizwa. Rero ni itegeko, si ibyo gusa. Ishengero rya Minevame ni ishengero ry'ivuga butumwa, kuko Minevame, ishengero rya Minevame bisobanura ishengero ry'ibikorwa by'ivuga butumwa muri Afrika no mu isi yose. Rero turiko turashitsa iyerekwa ry'ishengero ryacu. Bamwe mu baje mu gikorane baratubwira ivyo bahakuye kuri uyu munsi wa mbere w'ibikorane. Ico jewe nabonye nungutse muri kino gikorane, nabonye ibitangaza by'Imana. Nukuri Imana yakoze ivyayo, yakijije benshi, yabobohoye benshi. Ico nashimye cyane nuko hari benshi bakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ico nico kikimazi gikomeye Imana yakoze. Abantu bakirijwe benshi cyane barenga 200 twabonye Imana imbona nkubone. Urumva hari abantu babohotse, abandi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, baje bameze nabi ariko batashe ari vyarimwe bishasha. Turanezerewe cyane kubona rero ibintu vyagenze neza. Nukuri mfise umunezero udasanzwe n'umusi hari bikitangaza Imana yakoze. Twabonye abagwaye bakira, abari bagwaye paralyse bakira, abari bagwaye asthma bakira, abari bagwaye imigongo Imana bakora ibitangaza bakize. Rero ndifuza gutumira ku muntu ataje no munsi, ku munsi wejo wa gatandatu turabahaye ikaze muze muyakirira imigisha y'Imana, impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda. Bishop Peter Barinzigo arangiza atumira abantu kwitabira ivyo bikorane ko ico yizera batazosubira inyuma uko baje. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Migani 25 ku murongo wa 25 ngwijambo ry'umuntu avuye kure ngo risa n'amazi apfutse amara inyota. Abantu turabatumiriye abaze, ico nizera nuko batazosubira inyuma uko baje, bazoronka umugisha w'Imana, kandi abagwayi twiteze kubona ko bazokira n'ababoshwe babohoke. Icubahiro gisubire ku Mana, kuko ni Imana ibikora mugaye igakoresha abakozi bayo. Twamenyesha ko hakirijwe abantu 115, abandi benshi barabohoka.